Mu mihingo nka yose y'igihugu haribonekeza ubukene bw'ibinyobwa vyambiye bihingurwa na Brarudi. Kora ubwo bukene mu bunyoro bumwe bumwe bwo mu gisagara ca Gitega ntawe baha ikinyobwa atabanje kugura ka brochette. Mu gisagara ca Bujumbura naho nyene ibinyobwa vya Brarudi kuboneka n'ikibazo. None Brarudi yo bivuga kwiki? Yoba yaraduhevye nk'uko abanyagihugu bo mu Kirundo bigeze kwibaza mu misi yahera? Niyo nkuru nyamukuru tuza kuyaga k'uyu musi. Mwiriwe ni Davi nizere kumeze neza mwese. Ubwo bukene bumaze amezi 3 ariko buguma bwunyuka. Bene ubunywero bavuga ko bariko bakora bahomba kandi bategerezwa kuriha ikori, guhemba abakozi, kuriha amazu bakoreramwo n'ibindi. Ngo naho bibonetse biba bizimvye cyane, Primus igurishwa 4,000, Primus ntoya baju 3,000 nkuko radio television isanganiro ibitubwira. Aho rero nituvuza abakora imanza baba bakeneye ibinyobwa vyinshi. Baba bacuruza ivyo binyobwa canke abavyihereza igisabo ni kimwe batakambira Brarudi ko yo baronse ibinyobwa. Mu itangazo ryasohotse kuwa gatanu ntwarante 2024 Brarudi yavuga ko itari kiroroherwa no kuronka ivyankenerwa biva hanze. Ikitanga ibintu bibiri nyamukuru bibituma: umutekano muke urangwa mu bice vy'ikiyaga gitukura Mer Rouge hamwe n'ubushobozi buke bwo kugira ikigega cyo gutegekanya ivyo biva hanze bikoreshwa mu guhingura inzoga, bikaba biva kwikena ry'amafaranga y'agaciro akwiye. Twarabigarutse ko mu makuru yo ku munsi wa gatandatu ntwarane. Kubavuga ko izo nzoga zikena kubera zishogwa hanze, Brarudi yagize iti sivyo. Yavuga ko igice cy'ibinyobwa bijabuka hanze ari gito cyane kandi ko iyo bijabutse bigurishwa mu madevise aheza akagaruka gushigikira mu vyo kugwiza umwimbu. Abajejwe intwaro nabo baragize ico babivugako. Umushikiranganje wa mbere Turiko yarishuye imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka ku makenga bamushikirije hirya yejo kuwa 24 ndamukiza. Bavuga ko bafise amakenga ko Brarudi ishobora kugara burundu nkuko vyagiye birashikira andi mahinguriro muri kahise. Igihugu kigaca gihomba umutanga kuri wa mbere mu kigaga ca leta ndetse n'abafise y'ubuzi bakabutakaza. Baciye basaba ko leta yoronsa umutahe Brarudi mu mafaranga mva makungu bongere bayihe uruhusha rwo gushora mu makungu nko muri Kongo ivyihingura. Turiko yishuye ko abarundi borindira ingingo leta izofata kuko iryo hinguriro ryamaze kwandikira leta rimenyesha ibibazo rifise. Ariko ngo kucerekeye kurekura Brarudi gushora umwimbu wayo hanze, umushikiranganje wa mbere yavuze ko vyo hava bizanira igihugu izindi ngorane. Aha ntitwokwirengagiza ubwigoro bumwe ishirahamwe Brarudi ryatanguye gushira mu ngiro, harimo nko gukorana n'abarimyi bo mu Burundi kugira barime bimwe muri ivyo vyankenerwa iryo hinguriro risanzwe rigurira hanze y'igihugu. Aha twovuga nk'igitegwa ca orge, aho iryo hinguriro rikorana n'abarimyi bo muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Ukutaboneka kw'ibinyobwa vya Brarudi bikaba bica bisasira indavi ibindi binyobwa bishobora no konona amagara y'abavyihereza nkuko vyagiye biribonekeza muri kahise. Nk'akarorero ko mu 2021 ubwo bukene bwarigeze kwibonekeza, inzoga ya karibu yari ihari ico gihe inazimbutse, abantu baca barayihereza ku bwinshi. Ivyateye amakenga abashinga amateka ico gihe. Abashinga amateka baciye basaba umushikiranganje yarajeje ubudandaji Capitoline niyo nizigiye kugira icyo akoze. Bakagira bati harabatama n'abatamakazi batagitora agatiro kwera ubukene bw'akaeri. Tukomenya ko mu mwaka w'2023 abarundi bihereza ku mwaka megalitira 300 z'ibinyobwa vyambiye, ni kuvuga amaritiri miliyoni 300 y'inzoga ku mwaka. Hagati aho abihereza urukanywa batanguye gushiraho imigwi ya WhatsApp yo kurangirana aho bahakira agacupa kugira bagasangeyo bizimya akanyota. Ivyo byo gushinga imigwi bikaba bisanzwe vyibonekeza no mu ikena ry'ibitoro kugira bamenye aho babisanga. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Abimenyereza bo mu mwaka wa gatandatu mu gisata c'ubuganga ca kaminuza y'u Burundi baraye bahagaritse imirimo nkuko bari babigabishije. Mwikete baraye bashikirije umuyobozi wa kaminuza basubiramwo imvo zatumye baguma muhira bati: icambere nuko kugafashanyo ngurane k'amezi 6 bari baheraniwe ngo baronkejwe amezi 3 gusa. Icya kabiri kuri ako gafashanyo ngurane k'amezi 3 baronkejwe ngo kaje bagakuye k'intererano yo kubavuza kandi bamaze amezi 6 ngo buvuzi bwarahagariswe. Icya gatatu ngo n'urucanco rubakingira umugera wa hepatite B batararonswa kandi basanzwe bakorera ahantu bashobora kwandurira umwanya n'umwanya. Imiliyoni 8 z'amafaranga y'amarundi zirenga gato niwo mushahara wa mbere munini uzohabwa abarongoye imigambi ishigikiwe n'abafasha Burundi mu iterambere.
wa mbere nawe azohembwa make azoba ari utuntu utuntu duto duto coursier azoronswa ibihumbi 700 arenga gato. Mu gihe ishigwa mu ngiro ry'iyo migambi riri ku rugero ruri musi ibice 20%, umukozi azoba yashikanye 80% y'integuro y'ibikorwa ku mwaka azoronswa prime. Tubisoma mu itegeko ry'umushikiranganje wa mbere ryo kuwa 12 Ndamukiza 2024. Mwakoze kudukurikirana. Aya makuru muyasanga ku mbuga hwaniro zacu, ahanje tuzosubira kuwa mbere.